bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, ndabifurije igitondo cyiza cy'umugisha, ndabifurije umunsi mwiza w'umugisha. Umwanya wose uri kurumviriza kino kiganiro, ndakwifurije ngo ubuntu bwa Kristo Yesu bube ku buzima bwawe. Iyi ndwi dutanguye izakubera indwi nziza y'umugisha, uzabone ikiganza cyiza cy'Imana ku buzima bwawe. Umva, ndabashimiye ngene muhora mukurikirana bino biganiro. Ndashimira cyane abanyandikira n'intaye bambwira ijambo ry'Imana n'imbuto itabora. Bavandimwe, ijambo ry'Imana n'imbuto itabora. Ikindi nshaka basaba, mwimenyereze iminsi yose kumviriza ibigaburira impwemo yawe. Hari igihe abantu mu mwanya munini bawumara ku bintu bumviriza mugabo bitabagirira akamaro na gakeya. Fata umwanya wo kugaburira impwemo yawe ijambo ry'Imana, amasengesho, ubuzima bwawe busenga. Haleluya. Yesu aguhezagire kandi aguha umugisha. Narigeze kwigisha hano inyungu tuzadukura mu masengesho, inyungu tuzadukura iyo ubuzima bwacu iyo dusenze. Bavandimwe, ndashaka dusangire namwe irino jambo ryanditse mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 12. Dusomemwo iyo mirongo mikeya, twumve ngene amasengesho azagwanirira umuntu, amasengesho azagwanirira umuntu. Ndakwifurije ubuzima busenga. Kudasenga no kwihemukira, ugahemukira n'abana bawe. Kudasenga no kwihemukira pe. Dusome igice cya 12, dutangire ku murongo wa mbere. Maze ngo muri ico gihe Mwami Herode ata mu maboko bamwe bo mu ishengero ngo abagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye Abayuda, ariyongera afata Petero. Hari mu misi y'imitsima itambiwe. Umva, Yakobo yarahejeje gupfa, ngo abonye yuko bihimbaye Abayuda, yiyongera Petero kugira ngo nawe amwice. Amaze kumufata amushyira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda, bane agira ngo amushikirize abantu Pasaka ishize. Petero bamufashe ari mu misi mikuru ya Pasika. Aravuga ngo kubera muri no misi mikuru reka ntitwokwica Petero, reka tumurindirize Pasaka irangire. Ariko muri ico gihe cyo kumurindiza ko Pasaka irangira, hariho abandi bamenye ibanga, baravuga ngo reka tugende gupfukamira umwami wacu. Haleluya. Oh, Bwana sifiwe sana. Amurindisha abasoda bangaye 16 ku muntu umwe. Umuntu umwe abasoda 16 baramugota. Ukwesizo byonyine baranamushira ku imigozi. Barabe ko atocika. Murongo wa 5. Mumvirize umurongo wa 5. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko bishengero baramusengera batakambira Imana bakobeshe. Haleluya. Egome bamufashe, bamuhambiriye, basoda 16 baramufunze, ariko bishengero ngo batakambira Imana, batakambira Imana bakobeshe. Hari igihe Satani aza agafunga ibintu byacu, hari igihe aza agatwara ibyawe. Haleluya. Haguruka utakambira umwami wawe ukobeshe. Baravuga mu by'ukuri yafunzwe Petero, kandi mu by'ukuri yarafunzwe pe. Abasigaye 16 ku muntu umwe. Icya kabiri bamuhambiriye, bamufunze amaguru, bahambiriye amaguru, ariko bishengero baravuga ngo reka tubwire amasengesho yacu tuyashane ku Mana. Ndakunda ijambo ryanditse mu gitabo cya Samuel. Haleluya. Ngo Dawidi ngo maze kumubwira yuko umuhungu wiwe Absalomu yajanye n'umugabo witwa Ahitofelo, ngo Dawidi amenya neza ko Ahitofelo inama ziwe zitazihusha, ngo bazemera nk'inama zivuye ku Mana. Ngo aravuga ngo Mana, ndakwingize inama za Ahitofelo uzihindura ubusa. Haleluya. Mureke babwire, inama zose Ahitofelo yabwiye Absalomu yasanze isengesho mu kirere zihinduka ubusa. Abishengero barabwirana ngo ego mu by'ukuri bamufunze, ariko ngo batakambira Imana bakobeshe. Hari igihe Satani agutera, hari igihe afunga ibyawe, hari igihe akugarana ukabifata minenegwe. Haguruka utakambira umwami wawe ukobeshe. Dusoma umurongo wa 6 mwumve. Umurongo wa 6. Ku munsi Herode bwacu amushikiriza muri iryo joro nyine, Petero yarasinziriye hagati y'abasoda 2 aboheshejwe iminyororo 2, abateramye bari ku rugi barinda inzu y'Ibohero. Iminyororo, abandi 2 baramugose, abandi bari hanze barabuca. Umvirize. Maze umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande. Oh, haleluya. Ndagusengeye ngo kuno kwezi marayika w'umwami Imana aze acagagure ivyo byose bibasha ubuzima bwawe. Marayika w'umwami Imana
yazanywe n'iki? Yazanywe no gushishikara ko abantu bari barasenga. Ntabwo yazanywe n'ikindi. Marayika w'Umwami Imana yazanywe no gusenga kw'abera. Maze umumarayika w'Umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu, akora Petero mu mbavu, aramuhamagara ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Amen. Icyo kintu kibosha ubuzima bwawe, icyo ngese ibosha ubuzima bwawe, icyo kintu kibosha ubuzima bwawe tikizo kugwa n'ikindi, ukuye amasengesho yo gushishikara, ukuye amasengesho yo gutakambira Imana bakobeje. Iyo minyororo ikuzokugwaho no gutakambira umwami wawe ukobeje. Haleluya. Icyo cyago kiri mu muryango wawe, icyo kibazo kiri mu buzima bwawe kizokugwaho n'amasengesho yawe yo gutakambira umwami wawe ukobeje. Baratakambira umwami wabo bakobeje. Haleluya. Iminyororo iradohoka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Umurongo w'8, umumarayika aramubariye ati kenyera wambara inkweto zawe. Abigenza atyo kandi aramubariye ati nkurikira nkurikira ati ikure ko umutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenya ivyo umumarayika akoze ko ari ivy'ukuri, ariko agira ngo abonye ivyo yereswe ko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri bashika ku irembo yugarije urugi rw'icuma rija mu gisagara, rurabiyugururira ubwago. Umuryango urabiyugururira ubwago. Haleluya. Bararenga irembo baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca amusiga hano, akenge karagaruze. Petero aribwira ati noneho menye yuko vy'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode. Bo nivyo ubwoko bw'Abayuda bwari bushagaje vyose. Menye neza ko umwami Imana yatumye marayika. Haleluya. Muvandimwe, reka ndakwifurize ngo marayika w'Umwami Imana asenyagure akureho ibyo bihome, akureho iyo minyororo mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Petero ngo amenya neza ko marayika w'Umwami Imana yamanutse. Petero amenya amakuru. Ubu si jewe ayere kuvuga ngo reka ararota, yibajije ko reka ararota, ariko aravuga ngo ndiko ndarota, ahubwo nagiye. Amen. Amaze kubyiyumvira aja kwa Mariya nyina wa Yohana, ariyo Mariko, aho bariko bakoraniye benshi, bariko barasenga. Petero akomanga ku rugi w'irembo. Umukobwa w'umugurano yitwa Roda aje kumviriza, amenya ijwi rya Petero, akanyamuneza kamubuza kugurura, arirukanga arinjira. Haleluya. ababarira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramwishura bati urasara. Nawe avuga ashimitse yuko ari by'ukuri bati n'umumarayika wiwe. Ariko Petero ashishikara gukomanga. Buguruye baramubona barumigwa. Petero uvuye kwa Herode, Imana igukuye kwa Herode. Bene data, aba bantu bamwe naho batari bafite kwizera, ariko amasengesho yawe yaradozagara ku Mana, acagagura iminyororo ya Herode yari yaraboshije Petero. Hari iminyororo ibosha ubuzima bwawe, hari iminyororo ibosha ubuzima bw'umuryango wawe, hari ibibosha ubuzima bwawe. Haleluya. Takambira umwami wawe ukobeje, senga ukobeje. Dufite marayika w'Umwami Imana yiteguye kuza kugira ngo acagagure, akureko, asenyagure ivyo bihome. Haleluya. Akungururire aho Satani yari yagufungiye, ube uwidegemvya. Yesu aguhezagire cyane. Reka ndagusengere. Imana igushoboze, Imana igweze inyota yo gusenga. Data, mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo, ndasenyaguye ikintu kibuza uyu mwene data gusenga. Uyu niwo mwanzi we. Iki kimuza gusenga niwo mwanzi wiwe. Haleluya. Ubohora abana bawe, bohora abana bawe baboshwe n'iminyororo Satani yawoheje itandukanye, mu izina rya Kristo Yesu. Hariho bari kubarumviriza baragwaye. Ndasenze ngo ukuboko kwawe mwami si kugufi, kubakoreko, kubakize mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Kora igitangaza muri iyi miryango Mana, kora igitangaza muri umuntu rugo mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Ababoshwe n'ibintu bitandukanye, ndasenze ngo umwami wacu Yesu Kristo ababohore. Haleluya. Ababohore mwami. Oh haleluya. Uduheze imbaraga zo gusenga dukobeje, uduheze imbaraga zo gusenga dukobeje. Urakoze Yesu, icubero kibi cawe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu.